nta hantu ndakuzi. Nzi wewe ubunzi hehe wewe? Jeko bwaye ubwa mbere nza ngaha mwisite. Wowe ubunzi hehe? Ubwo wowe ntimuvukana na papa? Haba tuvugana na papa wewe mba ndakuzi. Papa wawe yitwa gute? Yitwa Diodone. Siwe ntawe nzi uyu ntituvukana. Hariho umuhungu bivukana na papa. Yiga muri kaminuza naye nibagije kari wewe. Umuntu asa n'uyundi. Mbe ndakubaza. We mbona umenga uraciye ubwenge cyane gose, umenga uragakobwa kana kinjede ukuntu. Bega wewe wobuba ngaha nyene canke nawe uri urengana? Jemba ngaha nyene. Ndakubaza umukobwa yitwa Neri. Uramuzi? Ego. Abamajahe. Abahajya. Woshobora kugenda ukahanyereka? Ego. Tugende rero hanyereke. Umukobwa yitwa Neri bambwiye ko abangaha yo bari hari. Oya ntabangaha. Muramuzi ho? Yego. None akana kanzanye ko kari kambwiye ngo abangaha. Yakuresha. Yahajya heshi. Nubwe ahaba murahazi. Yego. Mushobora kuhanjana nkashobora kuja kumurugo mukamunyereka. Banzu ducore. Ducore. Kandi bipeti by'ubu byose none mwe no gucoresha gusa. None ntimwokwerekana umutima w'urukundo mukaje kuhanyereka. Banzu ducoresha hano mwisi hariho ibyago. Allah. Na byagusa bihari. Mbega wewe kugira mwe mubeho. Mwe mubaza ko mwatanze kimwe kugira mubeho. Ntimwabayeho kubura. Ico kintu mwatanze kugira mubeho niki? Cyo se cyagusa mwarose muri inosi. Ico coco turagisangiye nawe ntaco watanze. Ego ndabyemeye twese turagisangiye. Twese nivyo turagisangiye. Mugabo urumva hari ibintu bibaho umuntu ategerezwa gukora ata amafaranga atanze cyangwa umuntu atarinze kumucoresha kuko ivyo ntiba bikenewe. Umutima w'urukundo gusa werekana nkuko Imana yadukunze hanyuma natwe tukabaho nkuko nawe wabayeho nivyo bikora nkuko Imana yadukunze mukaza kumunyereka hama Imana ikazobahemba. N'abana bubu bose baragutse mwarapanutse mwongera murapanuka murasubira murapanuka nuko gupanuka kwanyu umuntu akuzogera hehe. Uduhe bitatu. Ibihumbi bitatu. Ndabahe ibihumbi bitatu nyene. Hama muyage muryoherwa. Muze mugende muhanyereke ndabaha bibiri. Nimuze ndabaha bibiri. Allah. Mubwire ko atinjira ibintu byo databisize ajya hanze. Labushapuke rero. Rikagenda yabaye. Mugabo mwe mwaza ko amafaranga umuntu arayatora n'izina ry'Imana. Nkizi demiri zisizo nari kujya saa sita. Muga ntindaziba. Kandi n'umuntu nje kuraba nta n'amafaranga nje guca. N'umuntu nje kuraba gusa kweke mutari kunkorera service ngo utu dufaranga naye ndatugume.
ibintu byose amahera mwene ubona ko mwapanutse mwebwe akira abana ni mugende mu Allah Wepeti ni sawa? Umeze neza? Mbega umukobwa yitwa Neri bambwiye ko abangaha yo bari hari canke yagiye? Wakigawe ibyo bari hanze injira tubivuganira indani. Allah Nawinjira afise amahera, nawinjira afise itelefone andi bishira ngaho kumuryango. Ni izina ry'Imana none ibyo ndabisize ngaha ntibashobora kubyiba. None nka ushoboye kumira shira telefone yanje ngaha n'amafaranga ngaha bavyivye naho uraza kubidiha wewe. Ushaka kuvyemera cyangwa uvyaha ntiwinjira utabishize ngaho. Naambia wewe. Oh shit. Allah